Ndabaye ikaze muri tutoriel ikurikira muri cursus turimo kwiga langage de programmation Python. Nimusuza kubona ibintu bihambaye cyane byitwa amaliste, birahambaye cyane kuko biradufasha kugabanya nombre y'ama variable ashobora kugira programme yacu, ko plus programme igira ama variable menshi plus igorana gutegera gusoma igacigorana no kudepana. Ama variable tugomba twige ama type list araza kudufasha kugabanya nombre y'ama variable. Ni gute? Dufate yuko dufise abanyeshuri bagize ishure kandi twari dukeneye kwandika liste yabo n'amanota yabo bafise. Dukeneye kwandika amanota umunyeshuri umwe wese afise. Dufate ni kuvuga nk'ubu dufise umunyeshuri wa mbere yitwa nka Jean, tuzaguca dukeneye variable yitwa Jean français ijya amanota y'igifaransa, Jean math ijya amanota ya math, Jean physique ijya amanota ya physique, Jean électricité ijya amanota ya électricité, gutyo nk'amakuru nka 20 urumva kuri Jean gusa tuzoba dukoresheje ama variable 20. No kumunyeshuri akurikira même chose, ni kuvuga abanyeshuri jana umva ama variable angahe, nawe murumva yuko c'est impossible. Bon, c'est possible mugabo tupfa kuvuga impossible pour dire yuko tuba tugize bon kintu vraiment kiri imbivable. Rero nico gituma benvanse ama liste kugira ngo dukoresheje liste dushobore gufata iyo Jean gusa cyo dushiramo amanota yose yoba afise peut-être n'ama mention. Ndabakarorero mu gukira liste d'abord twandika dufate iryo zina rya liste dukeneye, hanyuma tugakoresha tudukroshe gutya anya hamba créer liste, hanyuma aha anya imeze gutya biri vide ku buryo bw'uko ndashobora kuyafisha gutyo nyene print Jean gutya, je fais contrôle S, j'exécute icya yafisha ubukroshe bubiri bugaragara. Ndashobora rero kuyishiramo ama valeur dufate mu gifaransa afise 12, mu cyongereza aya a, hanyuma handi gutya narinze kubikuraba, hanyuma nkavuga mention ndashobora gushiramo chaîne de caractères. Liste isupporta ama variable y'ubwoko bwose, liste imwe irashobora kujamo ama entier, ikajamo ama chaîne de caractères n'ibindi vyinshi. Irashobora no kujamo ama liste wanashima kuko ama carte turashobora kuyashira mu yandi makarte. Nkavuga mention ni pour dire excellent, sinzi yuko ari uko. Hanyuma dushiremo na moyenne, dufate yuko moyenne sur 20 afise 16.3. Si j'enregistre et j'exécute, murabibona 12, 32, 92, 19, excellent. Murabibona hafi ya liste Jean. Sawa. Hanyuma en plus de ça ndashobora kwafisha longueur ya liste yanje. Canandika gute? Nandika len Jean. Anye izaje twafishiriza iki 6 pour dire que Jean a liste ifite taille 6, ni kuvuga 1 2 3 4 5 6. Hanyuma ndashobora no kwafisha ikintu kiri kuri endroit nkeneye, nk'ubu nkeneye kwafisha iyi 30 iri kuri muri liste yitwa Jean kuri niveau, cyangwa entre crochet nkaca nandikamo 30 ihereye kuri 2. Aha anye si kuri aha ni duharuye dukoresheje guharura gusanzwe tuza, aha ni 1 aha ni 2 mugabo suko biharurwa. Aha anye iki gitangura kiri kuri niveau 0, iki gikurikira kikaba kuri niveau 1. Ni kuvuga dukeneye kwafisha 30 tuca dushirayo 1. J'enregistre et j'exécute, murabibona 32. Nkeneye kwafisha x candaba aha ni 0 1 2 3 4 kuri niveau 4 nandika 4. J'exécute cyandika ya excellent. Hanyuma ndashobora no kwafisha kuraba type ya Jean, cyangwa type Jean ahita yandikira yuko ari classe list. Murabibona ni list, andi haza murabitegera neza ama list ukuntu akora. Hanyuma rero burya ama list turashobora kuyongera k'ibintu muri Python kuko ama list aba ari dynamique, ama list ari statique. Ni kuvuga yuko iyi taille ufise ngaha anye siyo taille définitive. Ni kuvuga iki? Nk'ubonye ndashobora kugira kuri iyo liste Jean nkongera k'ikintu cyangwa point append, nkaca mvuga reka nongere ko dufate 0,13
aha liste aha mba nongeyeko, ni kuvuga désormais nogira print ijya liste yanje Jean, j'execute murabe mwayibonye. Désormais yakitwandikira 0.13, ni kuvuga liste Jean yahindutse yongeyeko 0.13. mwayibona iyi fonction append ni fonction ikunda gukenerwa cyane mu by'amaliste. Ikindi naco turashobora gushyira ikintu muri position dushaka, nk'akarorero kadushire caractère a aha anye muri position 2, ngaha ni position 2 kuko aha ni position 0, aha ni position 1, tugishyira 31 ni kuvuga muri position 2. Cha tugira gute? Cha tugira Jean dot insert baduhaye syntax, aha hari index, ndashobora gushira ya position 2 maja nshirayo nicyo nkeneye gushiraho ariyo caractère, dufate a, j'enregistre et j'exécute. Ndayibona entre 32 et 90 yahashize a. Ikindi naco mwomenya, liste zibiri turashobora kuziteranya, nk'akarorero reka dufate iyo liste par défaut yitwa Jean, tugabanya amavaleur arimo, kaya amavaleur ni menshi irimo, dufata aya mavaleur gusa, hanyuma cyo ducrea na liste yitwa cyo tugira rero yuko Jean, reka iyi liste ya mbere tuyite Jean 1, turashobora guca tugira Jean ikingana na Jean 1 sivyo plus Jean 2, tuenregistre twexecute. Mwayibonye yaciye ifata d'abord ifata, ni kuvuga yuko iyi Jean iza guca ingana n'ibi byari muri Jean 1 bitangura, hagacaja ko ibi byari muri Jean 2, nkuko dushoboye gufata Jean 1 nayo nyene ubwayo Jean 1 tukagira Jean 1 plus égal Jean 2, ni kuvuga tuba twajuse Jean 2 kuri Jean 1, reka cyo duprintinga Jean 1, même résultat nkuko dushoboye kugira Jean 1 point extend Jean 2, aha naho nyene bingana hano wangize Jean plus égal Jean 2, j'exécute, c'est passable. Mugabo il faut kwama muri maso, hari ikintu gitangaje, kandi dufate liste Jean 2, cyemvuga yuko Jean 2 ingana na Jean 1, aha j'enregistre, reka afisha Jean 2 murabe, j'enregistre, j'exécute, mabona ni sawa. Mugabo reka mfata ngaha anye modifier, dufate Jean 1, bon cyenda yongerako dufate aga caractère kanaka dufate nka caractère égal, j'enregistre, j'exécute. Aha anye sinafije Jean 1, murabe neza nafashe Jean 1 ndayiganisha gutyo, cyafata ko Jean 2 ndayinganisha nayo niyi, cyafata rero Jean 1 modifier Jean 1 si modifier Jean 2 ndayishira ko égal, normalement iyi égal yacaja kuri Jean 1 mga Jean 1 hagimuru kwayo, hanyuma nafije Jean 2 ntiyari kunyafishiza Jean 1 kuko Jean 2 sinigeze ndayimodifier. Aha rero ni ikintu mukwiye gutana ko cyane, mukende gukopa ibintu biri muri liste, kirazira gukoresha iyi metode. Iyi metode ntakimaze. Aha anye icyo ubugize iyi Jean 2 ica iza ku reference ku iyi Jean 1, en fait novuga nko ku bantu baciye mu yandi langage C hari ibintu bita pointeur, iyi Jean 2 icicika pointeur ipointa kuri Jean 1, normalement ntaba ari ikintu kidetache kuri Jean 1, ni vuga niba modifier Jean 1 na Jean 2 uzobaye modifier sawa, handi azani sawa. Ni kuvuga ni twaba dukeneye kopya ibintu muri Jean 1 tubisha muri Jean 2, méthode le plus iri simple ari nayo yonyine nza kubereka kuko ni nayo igiye mbona iri très efficace kandi rapide kandi tihenda, nuko cankriya iyindi liste nshasha, ni kuvuga icya yitwa ariko ari conversion yiyo Jean 1 gutya. Aha anye ni n'exécuta, mba ndi sûr yuko en fait yabanje gufata ibi vya Jean ibiconvertise bigira liste iraheze bishira muri Jean 2, ni kuvuga kiri vraiment détaché. Ikindi naco gihambaye nobereka ku ma liste nuko dushoboye kuhanagura ikintu kiri position kana kiri kuri position kanaka ya liste. Nk'akarorero reka duhanagura ikintu kiri kuri niveau
dufate 0 del sivyo Jean 1 ikintu kiri kuri position 0 j'enregistre reka rero nafisha Jean 1 j'enregistre nayibonye ubunye Jean 1 yasigaye nayikuye nahanaguye ikintu nagize delete ikintu kiri kuri niveau 0 hanyuma mu gihe naho noba nkeneye tout simplement guhanaguramwo dufate -19 ntazi position iriko ndabigenza gute cangira tout simplement Jean dot remove hanyuma -19 haiza guca irondera ahantu hose hari -19 icikuramo mabona ni exekise mabona ibiza haza 12x 19 yavuyemo kwa ko ngaha nayi hanaguye murabona rero iyi ni syntax nkoresha nkeneye guhanagura ikintu ntazi position kiriko ariko nkeneye guhanagura ikintu nzi kuri nzi position kiriko nandika del hanyuma iyo liste nkeneye kugihanaguramwo entre crochet indice kiba kiriko dufate indice 3 hanza mpanaguye x indice iri kuri 3 ni kuko ni 0 1 2 3 ukuvuga hanagura 16.3 turashobora gucreate chaîne de caractères tuyikuye mu maliste canke tugagira liste tuyikuye mu chaîne de caractères reka mpere kwico onye dufate chaîne de caractères yitwa dufate izina hanyuma izobe irimo dufate back Mister gutya anye dufate j'enregistre ndashobora gutya mfata L izina pour dire liste izina par exemple ikingana na izina dot split abacha syntax yayo yose reka tugira yuko separateur ari espacement anye naho iyi espacement utorinda kwishirako utorinda kwandika sep kandika gutya gusa directement na izina ritariga kangire L izina agare gutyo onye si je fais print l'izina ona ishinzanira ibintu bibiri back Mister suppose yuko nashizeho separateur yuko ari espacement nkagira direct ho inzanira iki bijyanye na back Mister separateur par défaut iba ari espacement mugabo mugenzi wawe bifatanye ce serait pas le cas cyose kizaniye rimwe ivyo ni vya mbere hanyuma turashobora kuba dufise list nayo dufate yitwa dufate liste tuyite L izina hanyuma cyo tuyishiramwo bijya bintu bibiri back kugira créer chaîne de caractères ndayikuye ngaha muri liste cyenda bigenza gute kugira ndabigire cyamfata nkagira ni kuvuga ufate paramètres zose zigize lizina urazifatanya ukoresheje espacement reka rero cymugira print type ya izina ibanze twafirize type iyo ishene iyo kugira mubone ko yabaye ivy'ukuri string hanyuma twandika na izina ni kuvuga ibirimo izina sivyo j'execute nayo yatwandikiye d'abord yuko ari iyo izina ari type string hanyuma yatwafishiriza ibigize ni ya back Mister bitandukanijwe na espacement ariyo yiri ngaha anye tandis que
aha dushoboye gukora iyi espacement tukagira direct bijoining atana kimwe kinze kubitandukanya. J'execute hoho murabona ijya back Mr hata espacement irimo. Hanyuma turashobora gukenera gupakura kwafisha ikintu kigize liste ku murongo. Cha tubigenza gute? Tuja dukoresha boucle for nigeze ndabigisha ngaho mando nkira hakaje kubigisha ko turashobora gukoresha boucle while dukoresheje compteur zira konta yafisha Jean 1 Jean 2 Jean 3 Jean 4 byose birashoboka mugabo ni byiza gukoresha boucle for. Naco gituma nayireserve kugira tuyigu no munsi uko niko kado keza ko gukoresha boucle for cyane kurusha utundi. Nandike for dufate variable a kanaka in ya liste yanje Jean sivyo achangira print a kukinyafishiriza kimwe cyose ku murongo. Je fais contrôle S et j'exécute. Mwayibonye kinyandikira ku murongo ikigize liste. Hanyuma muribuka yuko nshobora kugira and kugira ntizirasimbira munsi nkashiraho yuko azari espacement tout simplement et j'exécute byose gacibishira ku murongo. Amaliste rero nuko akora.